Limba. Taka. Wait. Güzel. Uni body var. This is Flash TV. We shine to progress. Nobody fresh, nobody nobody high. Fantaniso, nobody high. Nanyoiki, nobody high. Then now I feel Hennessy ni fresh. Sinshaka kandi ka Fanta. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend naho umwe wese aherereye. Jenny bonsoir ko iki kiganiro tugomba tugikore ari après-midi isazinga 15h30 bivana rero naho ugomba urabire ikiganiro ariko twe ni 15h30. Bonsoir rero aho uherereye canke bonjour sinzi ivyo urimwo ariko nizere ko umeze neza. Jewe ndameze neza vraiment. Ariko akabeho ino misi mengo kariko karanyorohereza mugani nibihe basha nibihe imvura igomba itasure hagihagira ko mugoroba ukumva umengo uri kuratetemera nawe ko wemeye namwanya umengo ufise ibiro nk'ivyo wanje nino misi ibikoti ni vyinshi munje canabibona bon nyene ariko ni bon foko hahinduka basha ego ushuhe nabwo bwagomba butwica ni bo rero jewe ni Evrina ku batari munzi ku abone bashasha mugomba muraba ikiganiro ubwa mbere nkurira Fresh TV hamwe vraiment uzoza urasanga ibiganiro vyiza byubaka cyangwa icyako abantu abana bariya bafise impano zitandukanye ibiganiro biba vyigisha kame mu biravye ntutahuko uravana yakantu kavuga ati kijya kiganiro bashatse kwigisha ibi nibi komsa ukamera fresh nuko rero antwita simba niyicaranye mwamaze no kubabona ntarana bavuga mba ndi kumwe n'abakobwa bari auto beza bana bo mwivire batovye batesa kumasurira ya bien ndamukiza abakunzi basi turabaramukije abakunzi ba Fresh TV nizeye ko mumeze neza natwe sawa turashimye ni ndega baje mu amazina y'abavyeyi bampaye tugateka ange Mirabel okay udufyere twisha turapfuye umusina dusiga kuri Fresh TV jewe uyu ndamuvuga ni bam mugani nawe arashobora kwivuga yitwa Lesa arashobora kubabwira ibindi nziresa gusa vraiment arashobora kubabwira ibindi Bon banje koramutsa kwanza nga kuri Fresh TV hama nitwa Iradukunda Lesa benshi bakabanzi kuri Miss Dance Miss Dance Mirakazi nawe muvyumva ngiza n'amayigu yavyumva kare akuna kukazina nyene kaba kaje kabi umengo karuhuye byonse Miss Dance mu Miss Dance Miss Please Dance Desa utwo tujambo tubiri wodusigura gute Banje kuri jewe Miss Dance nyene umugenzi yarinyitse cyane umva ndarikunze nyene ukuntu kandi ko musanze nkunda no gutamba kandi niyumva nk'umengo basi ndi hejuru nyene cyo byumva nawe urumva ndi Miss nyene areza bati bose nuko ako kajambo kweri kararuhura ni boni keza antuka uwayakakwise yarakuravye neza so ndababwira ko mubereye bakobwa beza muraberewe cyane murakoze murabizi cameraman ireri wanje umumfotorere wafotorere duze hejuru werekana kabage ngira barakomwabize oya mugi si bage ba ici alliance genre tuni tumwe twiyambika ukuntu cyane wakakwambitse
tubage twinshi ku maboko ukuntu barakwambira oya nukuri ni harage oya biraboneka ko ari impeta sizijya umuhungu ashobora kwambika umukobwa ariko hari kakarove birashika ko haba ari nk'umuhungu agukunda aba yarakakwambitse n'utundi ngaha twinshi nabi bon turakuryohera uko nyene watwambaye haba avuga yuko utu tubage tuza turiyambika abasha ngo dutera umukoshi nivyo ngo jongo yego ngo bigatuma ngo abatipe ngo uri kuritera ngo imikoshi sinzi ko ari ivyo wow arahari ibindi abahari jena cyenda biheba yuko Imana yaciye ntinya ngo uba uri kurikura ko ngo ujyamigisha ya bage kuko ngo uba wamaze kubyiyambika mbese aho usanga bamaze kubikubwira oya bijya mbere ndavyumvise ntuka bya vrai yego kweli so nibaza ko ari umuntu agukunda yereka kubwira yuko agukunda je sinzi impamvu bavuze ngo tuba turiko turitera imikoshi cyandatinya mama wanje by'abarundi esa jena gamana nasetsa kudusire tudushatsi gute tunyene tudusire ukuntu tunakubereye cyane urakoze n'agashanete keza merci ndakunda rero gushima abashi ibintu by'abandi sinzi ko mubizi rero nkabona umuntu aberewe ndaryoherwa mfete birangyohera cyane ko n'umukobwa aberewe biba bintesa anti weta mumeze neza je anti kandi ashima Imana ko biri kose buhira nyene burya kubikubaza ni kugira ni hamwe no vuga ati hari gusanga umuntu aba aguma byibuha kandi usanga atameze neza ugasanga arafite ingorane ahana hariya ariko akaguma yivyibuhira ngo nk'ingurube aya ngo ingurube ngo niyo yankwa cyane ngo ariko nguma yivyibuhira nari mbajije resa jewe ko yoba nawe ari nk'ingurube ndamaraso nyene umutima mwiza cyangwa umasa neza n'agatima keza nyine n'imitahe y'abantu bari hano baguma batamwe nyine amahera abavyeyi banje ntaco badakora abavyeyi ariko hari abavyeyi nakubwiye navuze abantu abantu nace ndakubwira nanjye justement iyo mitahe aho biva abavyeyi bagutamwe ntaco badakora n'ukuri ni mimi peut-être urahejeje imanite meme na resa hagati aho resa ni umudanseze novuga ngo azwi ariko arabikora neza indirimbo yose muzi iryoshye hajya resa arimwo bon narakubonye kandi uri kurakina no kwaba Arvi riyaga kubonye kuri Facebook narazuminze ndavuga ati sase kwa ni resa ndazuminga ndavuga ati kumbe wa mwana arakaje donc ari muri ibi na biriya nuko rero ndashimikira cyane kuri resa nawe we ndaza kugarukako resa mbo nibikorwa wakoze peut-être uri kiri ku ntebe y'ishuri kuba umudanseze en même temps uri sur le banc pupitre ni igikorwa rero novuga ngo kitoroshe aho kubwira umuvyeyi ngo ngiye muri repetition akubona nk'ukumengo uri yadukije umwana wanje nibiki byagenze gute je novuga yuko nkitangura gutamba byari byoroshe muri famille kandi gufata ibikorwa bibiri ukabikorera rimwe sikintu coroshe mugabo ikintu cyose gifite amastrategie yayo kandi iyo ukoze igikorwa ufite objectif ufite ico ushaka gushikako nibaza yuko ibintu cyose ubu uzi ngene ugipanga uvuga je nayo mfite umwanya wo kwiga n'umwanya wo gutamba byose rero naramenya ryari ntamba naramenya ryari wiga kuko ikintu cyose ni kumenya ugipanga gusa bivuze ngo resa byose yarabiprograma kimwe mu mwanya wacu jewe rero ico ndagomba ndagusabira je numva kwanza utambire utambe gato amapanga 2 cyangwa 3 kundirimbo wonyene ushatse kugira ngo babone ko deja ivyo ndiko ndavuga atari ububeshi umwe wese nakiriye umuririmbyi ngaha araririmba nakiriye umukinyi wa filme kame marashiramo akantu ka comedy bakabibona hama nawe ni gatangahe imbere gusa ku ndirimbo yose ushaka let's try bon mu ndirimbo no banaratanze muca nk'iwanje nyene numvume ngo ushaka yose yo ushatse yo watamvyemo canke yo wiyumviriye gatoya gusa ntuyahagure ni ban udupa gusa twara amapa bon raguruka uje ngaha imbere je nibaza ko twe mwishiramo canke ndazi twishiremo
cyane reka ndayishiremo je ndayifise Hagomba hashe kuri Flash TV. Kana umengo wamusha kumfasha. ndamufashe Mufashe. Ntuyemere. Oya sikuvunika. arabitwara mana mvuga ko mwana azomeneka n'ukuri Oya, ndaba. Ni na sport deja bari karagira. justement kuri jewe nk'ibitangura nabifata nka sport mugabo mu nyuma nyene nabona ko bishobora kunyinjiriza ikintu. Ya bon sinzi ko two Yegeza kanise. Nene ndagutamba ndayifashe cyane ndagenda gusa Wasemo bari just akantu gatoyi tu bishobotse uzura karirimbwa. Saka Wait. Gezaye uni bondi wa Ndumiwe. Burya sinanzi ko umwana nawe nkuko. Wayibonye. Donc ukuntu uri uravyibusha. Urumva ni ibintu donc uri uratamba uracapusa nyine ukuntu. Félicitations vraiment. merci Nukuri félicitations. Nizere ko basa naho bufise inzigo umwana arazi gutamba. Akantu gatoya gusa mwabonye ingene abangana ariko akaba ari chapu. Nyene ndumiwe. Resa none ninde yakwigisha gutamba? Cyangwa bon ni don yawe? Gutamba jewe ubonye payi imwe uyisubiriyemo usanga ari Jesse novuga ngo hari umuntu yaranyigishije narabibonye uko nyene ndiko ndaraba nyene abandi nyene batahama ncavuga ati why not naje ntobigerageza ndabikore urumva nasanze nyene bindi ikintu nize wapi ni ibintu nyene biri muri jewe nkomeza kumikwa nashaka kuvyiga. it's okay nta kibazo nzokigisha Kamwe ko twamenyenye na Lesa azonyigisha. Abantu benshi biriko baratangira amahera menshi. Gusa ngavuga atana nabarigisha. Numva umengo sonoje hari hano kwegera wewe. yego nta kibazo Naho nabandi bagenzi banje babishaka. Kumva umengo biba bitesutse gutamba. So nako ndakubaza rero ukuntu vyaje ingene abavyeyi bawe babifashe d'abord bihera muri famille hama mu bagenzi bawe ukuntu wabifadikanije n'ishure kugeza yaho uvuga ati ubu quand ndashitse aho ishuri urahejeje byose ubifadikanya nivyo nako ndakubaza. jewe kwanza ukuntu nabitanguye mvuga umuntu aba yicaye muri salon ariko araba television kabona nyene emission iciye kuri television hama je vyaruko nyene urumva ariko ndaba television nkabona abandi bariko baratamba cyangwa ati ibi bintu naje foko ndavyinjiramo ndabitanguye bon nkibitangura umuvyeyi wanje cyane papa wewe yabibona nyene ko ari nka sport kuko ntiyabona ngo jewe ngo kora wewe ababona ko amaraso yiwacu afite ufise amaraso y'abantu babyibuha cyane muguma mupanga urumva nawe utabugira ibintu byatari mugabo usanga nyene uri kuravyibuha mugabo je rero nkibitangura papa ntaco damubwiye hanini ko yabibona nka sport then yenda tangura ndabikora nka sport mu nyuma haciye igihe nka 5 ans niho nyene byatangura nyene kutabira biranyijiza ikintu we nk'umugenzi wiwe vramubonye ati Lesa aragiye gutamba mu badanseuse si uko bajya abakobwa abenshi baje usanga tubazi yuko ari abantu amengo ntandero bafise ndabirabona we tubaha impano je atariyo aho ubonye umukobwa wo muri quartier ngo ujya no mu danseuse uvuga ati yo kajya nagasutwa wimvuga ati kajya nagasutwa ivyo bintu kagiye mu nibiki we wavyifashemo gute Jevema nukurinda mushigikira kuko hajya mu kugira ikintu bifaka kuraba abantu urakora ikintu uko ubishaka apana ko ari n'ibya bindi wishinze kuraba abantu ngo babagirire ababombonuko bakoresheje rero umva wabifashe nyene ibintu kandi biraryoshe cyane. Okay none Lesa ndakubaza ni bon we nawe ko papa wawe yabifata nkuko donc ari nka sport nawe wafata gute wajyanywe n'iki kuryoherwa je nk'ibitangura si kuryoherwa gusa
narumva yuko ico kintu by'ukuri kiri muri jewe ndumva yuko ndiko ndagikora ndumva yuko kuko bose bafite moyen de s'exprimer urumva nko kuri jewe ni danse ndashobora kwiexprimer ndiko ndatamba ubundi ashobora kwiexprimer ariko araririmba ariko agira théâtre ariko agira comédie mugabo kuri jewe danse ndiko ndayikora ndumva nyene ko ari jewe ico kintu ni jewe nyene ni wewe nyene utitaye ku by'abantu bavuga ngo ibi nabiriya yego nariko ndakubaza ico wagiye uviza mon objectif je objectif yanje cyambere narumva yuko nkeneye nanje kuko iyo ngabirano nahawe n'Imana ndumva yuko nanje no yipartage n'abandi nkigisha abandi nko gutamba par exemple canke mu nyuma nteye imbere par la danse nkashobora nko kubaka novuga nka kujya kuri fitness abantu baza bakagira sport naje nkubaka ikintu abantu baza bagatambira hajya sinzi ko ari je ndakajuju hajya danse hogeraho ikuzanira ahantu ushika ukavuga ati aka kantu nakakuye muri danse hajya gutamba gusa sinzi ko n'abandi bashobora kubyumvira tuba tuzi ko irevre ego ntugenda puhiye baraguha kameme nk'akarasyo ariko twege ntituba tuzi ko hajya basi wovuga ngo dufate ngo ndarose nyene ngo nk'ikintu kiboneka muri danse canke nizabindi bavuga ati umuntu mu kazi kose umwe wese nibanga giwe icyakurayo nibanga giwe je novuga yuko kuri jewe biranzanira ikintu kinini ego bivana n'ungene uvyitwaramwo genre kwera ikintu cyose ni discipline biravana ngene uzi no kurondera kungene ico kintu cyo kwinjiriza kikwinjiriza gute kuko si twese abadanseur nganye ku isi yose dushobora kuronka ukuntu ikintu cyo twinjiriza genre cyane cyane ndiko mvuga kuri danse ariko novuga yuko danse ego niteye imbere cyane mu Burundi yaho uvuga ati ngo danse yonzanira ikintu kinini mugabo mu buryo gishobora kukuzanira ikintu ntusuye gusaba papa wawe uri umukobwa kotex canke ugashobora kwigurira telefone canke ukashobora kwigurira impuzu umva ni intambwe ya mbere sishatse kuvuga yuko nitwatundi nyene usanga ari nkenegwa misi yose sishatse kuvuga yuko ngo uzokuzanira ngo ugende kugura imodoka ko hari abantu baca biyumvira ati ngo danse ukura tumwanya ngo nta kintu kirimwo muri uwo mwanya uri kubikora ko ubikunda kandi birakuzanira ikintu ushobora genre kwifashisha nawe utarinze gusaba ikintu muvyeyi wawe donc kuri jewe tuvuta ngaha nturinde gusa mu muvyeyi amafondo atevye ngose ibintu vyawe utugohesha ntuba wagize nka kwa kundi umuntu acisha ko benaga gwembe ntuba wepiye we ba jeni ndakunda yene ndi naturel c'est vrai burya ntuzova wiyambiza we oya urigumira uko niba usa neza ndayivuge kandi usa neza so bon sinzi ariko ivyo nibibazo umwe wese yohava yumvira ati eske guhitamo ngo nje muri danseuse nta kindi kintu wari gukora ko muco kuzanira amahera atari danseuse bon je novuga ati ngo nta kindi kintu cagihari nokora mugabo ko mico kintu ndagikora ndagikunda même si kitonzanira ikintu kinini ya cyane ndumva yuko kuri jewe samusifi urumva nivuga yuko jewe no munsi ndashobora kuba ndi muri danse mugabo sindabwiye uzotambe gusa kuko danse n'uburi kuratamba umwanya wose hari umwanya wo gutamba hari aho je uzombona no munsi muri danse nkuko wabivuze ugasanga ndiko nkina film mu nyuma ndashaka kuvuga ati ndashaka kwidesida reka mbe umuntu afata ama video par exemple ndatahuye nabitahuye uriko uravuga ko no musi uriko urakina filme watanguriye muri danse peut-être ni vya bindi tuvuga ati reka nje muri iki kintu kirashobora kunyugururira izindi nzira so ego ikintu cyose urimwo gishobora kuzanira inzira nyinshi ko jewe no munsi ndashobora kuba natanguriye muri danse akagira umuntu ambona akambonamo nk'ikindi kintu ushobora gukora kandi shana abonye watamvye mu ndirimbo nyinshi nibuka hai nijya ya Mona jaitwa gute Hai ya Monia Fleur Hai ya Monia Only One ya Mona World ndimbo zinakaze izindi hari ya MV Data Kalimba hariyo Mr Chorus Petition ngira n'izindi zoba zitarasohoka guys umwana mvrama murazi ko murumva ko abakaze cyane zijya n'indirimbo tuvuga ngo indirimbo ziba zikaze cyane hatajayo bwa bwana sivyo bona ntushaka kugira danse Abishaka? Vyave? Ushaka kubiki? Jewe. Après y'amashuri canke ikindi kintu wumva ubangikana y'amashuri. Canke uri muri babandi ati
je byose après les études je vraiment ko navuga ico navuga nshobora nk'ubumva wo nk'ubu ikintu wumva ati jewe ikintu nokora ni iki arabuze shwa jewe ndose nk'ibizera navuga gute ukuri biragoye gutara ikintu ngo nogira ikigusa kimwe nk'ikintu wumva ubu nta kiriho kikwatira wumva ati je kijya kintu ni kuyanje nogikora je no kwino bukwa nkunda ibintu byinshi ku buryo mvuga ati sinovuga ngo ikinye ngo nubwo niki cyangwa uracyari muto uracyari mu bavyeyi ivyo nturagira aho wiyumvira ese kuvuga ngo nicari mu bavyeyi we nawe ahubwo uvuga ati ivyo vy'imigambi niyumvira ikintu nokora gute papa na mama baracahari niwe mwana bafise ntiwiyumvira ico twogiharurira wozi ko yajeje ico kintu wogiharurira aho nawe urawiyumvira n'ikintu cyo kwinjiriza nkaresa ngaho c'est vrai ibintu byinshi gusa ikintu novuga ko kugira ibintu by'amantutseya gucapa ntabyo ndamenya gusa ari nk'ikintu nuvuga cyo gucapa ibintu cyo gucapa amamodeli tuvuga ibintu nk'ibyo nk'ubu wokumva ahantu bariko baravyibwisha uvuga wagiye numva none nivyo tuba dushaka nizo mpano tuba dushaka ngo uvuge ngo iki genre ni uraciyumvamo ntaresa ngaha yahisemo je vraiment ndakora ikintu cyaje cyose c'est vrai ikintu cyose kiri muri legalite nuvuga kitari illegal kandi numva ko nanje noshobora gukora ndashobora kugikora kipe ko bakinyinjiriza gusa kiva kunyinjiriza tukurandira akazi gusa byose n'amafaranga ubunya ahisi kiragenda biragoye kumva yuko kwicara tellement nawo kubwira ati wewe kandi wumva yuko ico kintu gishobora ukagishimira kuko byose bivana kubugikunda ukagishobora ata want ufise ugikora kuko je nkaba numva yuko no dandaza n'amakara ukaza uraza kunshora amakara numva yuko no yadandaza no bikora kutubesha nta mwana nka wewe wodandaza amakara ibintu bimwe mugomba mumubesha imbere ya kamera nta makara wodandaza sivuze ngo ubunye novuga ati bivanye n'ivyo ndimwo simbona ko no bigira ariko nogira novuga ati ndakoresheje umukozi kugira nanje nkaza namuhemba kanyinjiriza byitwa yuko ari uyadandaza mu gutayakoramo yego twese twobigira mugabo si bose nyine iyo ide boyigira ngo bakijamo ico kintu okay nako ndakubaza ibibazo bijanye na novuga domaine yawe urimwo aho abenshi usanga abadansieze baje batamba indirimbo mu maclip tubafata ukundi wewe uri kura dukurikirana ushobora kuba wiyumvira ko ati bajya peut-être baba babuze ico bakora abandi ugasanga ngo bagiye ngo batambe bashimwe n'abana bariya ariko turiko turumva ko bo baba bafise ico baviza bivanye n'icabajanye umwe wese afise objectif yiwe sinzi nawe nimba ubaha intumbero iyi niriya ariko lesa we abari karatubwira icatujanye twamutumye ko nk'umwe tubona ari karabikora neza ariko atamba mu ndirimbo ziba ziri ego zemewe z'abaririmbyi bakaze twovuga ngo bakaze kugira ngo atubwire ico bacaramujanye turacyariko turamubaza ibibazo namutumye ko bashacatse zananye n'umugenzi wiwe mbe hajya mwariganye kandi twize kw'ishure rimwe ariko ntitwiganye hajya wizera ngewe yego nawe science hari igiharuro uramena urakubita wize science yo twashimira imwe ibiharuro nayo ndavuga nico gituma ntiwaza ni waramenye amenye gutata igiharuro utora wize ivyo bintu ciye mu bintu bya mvuga natora ni biologie na chimie sino math physique nacho bayazi mw'ishure gabari les points forts z'umuntu ugasanga nivyo bituma umuntu abigira amanota menshi noja muri science esa we mu ndimi ntituvuga ayo tuvuga icongereza cyangwa igiswahili tukumika gusa nihorere mama wanje igiswahili cyo nta nico hari kuntu shamba mbona mastati yawe asha icongereza gusa hacu wambaye n'umuntu atabizaje atera abona yuko wize ibintu by'amalange ni bon so nariko ndavuga uko none resaba ariko mba numva umengo no kubaza utubazo twishi ariko shaka usigurira iki kintu ukuntu ishure
nukuja mu muziki wabihuje aha mbashatse kukubaza ngo nta ntambamyi wahuye nazo ese yuto umukobwa mwiza nka wewe hari abantu benshi bakubona iyo taye yawe bakakubona ubwiza bwawe n'umwana mwiza n'ukuri ariko ndigirisha bakavuga ati je kajya gakobwa mpaka ndakarondeye kubera ko yakubonye hajya kuri kamera ndiko ndakuvuga ngo hariho ibi nabiriya wahuye navyo byo babiriyo yego cyane ikintu cyose umuntu aba arimo kiba gifise ama consequences menshi ariko nivyo bindi mvuga ati ikintu cyose urimo umenya ngene ucitwara umenya strategie ukoresha kuko ni benshi bakubona uri muri cyane umuntu ari muri public araboneka cyane kandi usanga n'abantu benshi bamwumvira ko byinshi bamurondera ko byinshi we nawe en tant qu'une fille umenya ngene ubyitwaramo ukavuga ati jewe ngiyo ngiye muri clip ndamenya ngene nifata ndamenya abo tuvugana ivyo tuvugana tutarinze kwinjira loin uvuga tutarinze kuja kure ngo hari ama limit hari awugeza nivyo onye rero umenya ati jewe ndafise aho ngeza kugira wikingire nawe ama consequences yose yoza agutuma utaba stable mu kazi kawe kuvuga wewe wajanye objectif aho atari buri kimwe cyose coza kigutirimutse umwana arakaza akuntu mugayo ugiye mu bintu wanaciye no ku kintu no kwita ku ntebe y'ishure hariho ivyo ugenda uriha ibi nabiriya uvuga ati ibi no ibi wi ego no kuvuga resa nawe nuko ariko aho hariho aho umukobwa usanga yagize intege nke ugasanga wacitse intege bimwe byose wiha ugasanga wataye resa no suko bon sinovuga yuko umuntu wese ase ama faiblesse yiwe kandi ase n'ama point faible menshi wewe abazi mugabo muri ico gihe nawe utanguye kubona yuko utanguye gucika intege namamvuga cyane imisi yose uyegereza Imana agira mu Kristo cyane gose sengera kwa dadi kwa patiri jewe Imana nsenga niyo dusenga twese novuga ngo nsengera anyunguza ni Imana imwe gusa ico nzi nuko wewe mu gihe ubona yuko utanguye gucika intege bihereza Imana byose kandi Imana yonyene irashobora kugucisha mu nzira nziza ugasanga na bya bintu byose byari biza byabigeragezo byose byagira biguce uri kurabona byose bigiye uko nyene utazi n'ingene byagenze somehow nimona nibaza n'ukungene byagenze hari n'ibintu ubona ukavuga ati ikintu je by'ukuri sinona kivana ntagisengeye that's why rero mvuga ati ahatari Imana yonyene ahatari Imana nyene tuvyumva izo bintu biramaze gushika nyene aho ugera kuko gwego ati ahatari Imana gusa cyane gose simbona ingene ndakigobotora ego ugaca ugisengera urumva uba umaze guca muri vyinshi kabisa bigoye we nawe hari vyinshi uracamo gute mbona umengo bijanye n'iki wovuga ati ahatari Imana gusa canke wigumira muhira wiryamiye nta ivyo urahura navyo oya basi sinovuga ko akoresha risara mushika kuri cyane ubu ni bamaze kubona ibintu byinshi sino jewe kandi nyene bisanzwe apa mugabo mba mu kintu cyose gusenga kintu cyose no gusenga kandi nimbere yo kugira ikintu cyose ari cyo ushaka kugira cyose bihimana nkuko nyine yabivutse rero ivyo ni byo kuvuga ngo guca mu bintu byinshi c'est pas trop pour moi bon nimba ikintu cyose ugihereza Imana navyo biba ari vyiza kurusha ariko hari ukuntu tugiye muri domaine ya resa Imana abenshi usanga batayishira imbere resa ndabeshi ugasanga yagiye yahezeyo aho mugabo novuga yuko ni mu gihe uri gukora ikintu uri wenyene ko jewe novuga yuko ikintu cyose njamo ikintu cyose ngira hariyo communication abavyeyi banje nabo tuvuka nivuga nkeneye conseil si ikintu nikorana je nyene utwaye nabi uri kurata amasaha ngira batari bamenyereye utababwiye bisaba ko haba communication discussion mu bavyeyi banyu genre mu muvukana umuntu wa mbere ugira umugenzi uvuga ati ngo uyu umugenzi wanje wo hanze fata bagiye nyene muvukana abavyeyi bawe barakumviriza bon nuko nyene jewe nshobora gusurmonta ibyo bintu byose kwera je ndavugana ndaganira n'abavyeyi kandi ndaganira nabo tuvukana donc tout ça biramfasha nanje kuguma mpagaze neza okay bon banumva umengo noguma ndakubaza naturiya ariko reka ndakubaza iki kibazo wahejeje imanite
waheje imanite ubu uri umuntu no kwita wamaze kuba icyamamare mu budanseze. Hari abantu benshi yugiye mu kintu iyo ubonye cyakunze kimwe ucureka. Eske utegekanya kubandanya ibikorwa byawe novuga byo gutamba canke n'amashuri uzobandanya? Bon, je novuga yuko gutamba ndabikunda kandi cyane. Ariko ishure naryo nyene niryo twama dushira imbere kuko niryo rishobora kuduha ama opportunité kanaka kuko gutamba ntuzotamba gusa mugabo hari ahantu uzogenda gutamba bakakwaza yuko wize bakakosaba ama document amwamye hajya muri danseuse barasaba ama document. Yego bya vrai ushaka gushika kure mvuga yuko bakaraba hari naho ushobora kuronka n'ama opportunité kanaka muri danse bisaba kuba warize nyene ntabijya by'ama publicité. Donc umva ama marché amwamwe ugasanga bisaba kuba waciye ku ntebe y'ishuri. Bivuze ngo wewe uzobibandanya byose? Neza kubibandanya byose. Ufite ivyiyumviro bikaze. Niye ushaka gushika? Sinovuga kwera aho nshaka gushika cyambere cyo nyine biciye mu butamvyi bwawe. Bon, je novuga yuko ndifuza cyane kuvoyaja ndiko nkora ikintu cyitwa danse. Hamwe tukubona muri clip za Diamond mu ndirimbo ziwe. Yego kumva yuko ntushobora kubaho zinyarwanda. Twumva yafashe indege. Kwera iyo umuntu karabaho kwera ikintu akunda arumva nyine icyo kintu ari yapize. Ariko agikora nyine yumva kiryoherewe. Kwaho hantu hakazi ko harenze. Wivuga no gushinga dufate ngo umugwi wawe ahantu uzurigishiritsa. Mba numva na ari ahantu nyene twa Miss Dance. Okay. So mba numva umengo nyene uri kuravuga ivyiyumviro vyawe hari ukuntu umengo ivyiyumviro bizopasa. Turavye ngo ubu ahuri. We nawe gute? We nawe wifuza guca he kugira ushika ushaka? Kuri biragoye. Cyangwa urahurashamye? Ndarindira icumu. Ayakantu ngarungo ndaho ndasabye ubajije umuntu ni sawa umeze neza ngo ndaho ndasamye nawe urahurasamye. Sinavuga ndasamye tu. Gusa icimana izo ni kuri kimana je mu simona ngo nogira shwa gusa ico namamvuga icimana zoshaka zoba nico nyene. So ndabibutsa ko abantu murabi ikiganiro hagati ndi kumwe na Lesa hamwe na Mimi n'abanovuga ngo umwe no mu Miss Dance uwundi n'umugenzi wiwe bahezanije ishure novuga imanite. Batuyagiye byinshi shinzi nimba hari akajambo canke kamwe tubiri Lesa agomba hanure. Urugenda mwizeye nagenda atababwiye ijambo. Uyu ndamwizeye. Bon, je novuga ati nyimba ukeneye gukora igikorwa cyo gutamba. Kiri umunyeshure atwigisha. Bon, je karibu vraiment. Ndifuza gutangura ishure ryo gutambisha, genre kwigisha abantu gutamba. Wow. Hama nzobifashwa namwebwe nyene mushigikiye. Nzobifashwa namwebwe nyene. Mbonye abantu bashaka by'ukuri kubyiga. Jewe ndashobora kurondera place, nkarondera nyene ibikenewe byose nyanje. Bon, ubwo ntuzohava dukubita inkoni ndende Garesa. Oya, nibaza ko ntababaza. Yamaze kubimenya cyane akaduca kanoti karekare cyata. Oya, no ndabavunye naje nta engagement no wandiko ndaba. Wese uko afise ko yamuvuga ati ubwo ntazohava duca amahera menshi cyangwa uzobanza gutanga promotion. Bon, novuga yuko antuka nzobasaba ibyo mbona namwebye ndobavuna. Yego hama nkaba noheza mvuga ati umuntu wese yifuza gutamba akiri kw'ishure namenye kwanza ashaka gushika hehe ama objectif yiwe na yahe notamba neza gute avec discipline kwera hari benshi dushobora kuja mu byo gutamba tukibagira ishure tukabayilwanye n'Imana tukabayilwanye n'abavyeyi bacu tugaheba ibintu byinshi byo tugirira akamaro mu buzima bwacu. Donc menya ngende wifata menya ico ushaka gushikako numviza amajambo y'abantu urakunda gutamba bikore nyene nkuko ari wewe nyene uri kuri ejo bizogucira iyindi nzira. Ego
no munsi uzoshobora kuba uri kuratamba ejo ukazoba uri mu bindi sindakubwiye ngo uzoga umutamba imyaka yawe yose no munsi ndashobora kuba ntariko ndatamba ariko ugasanga narubatse ikintu kizopermeta les autres jeunes kuzoza baraza gutamba donc noheza ndababwira ati focus mu byo muri ko murakora mumenye ico mushaka gushikako ibindi bizoza nk'inyongera ya neza merci uvuze amajambo meza aho ino munsi usanga hariho abantu bariko barakora ibintu ejo ugasanga babivuyemwo bivanye n'amajambo babwiwe aya nariya surtout yo kuguca intege so resa rero arababwiye ati kuhaje cyane guma aho nyene ugumane intumbero wihaye. So guys, yari Evrina kuri micro za Fresh TV ndabutsa ko basha tuba ibiganiro biryoshe karibu ko abone bashasha nibaza ko niwa dukurikirana utazobuhombye ino munsi ishobora kuzana resa ejo ndazana uwundi peut-être nk'umunyamuziki canke abafise icahanura abajene abapapa abamama murabizi ko hacako abantu bose batandukanye karibu rero dusangira umunezero nizera ko umerewe neza aho buri hose nanje meze neza ndagusezera ati bye bye.